umuco kuri ivyo bintu indirimbo ni ya Monna si ya Monna kandi merci kuntumira cause the last intuzenya interview mwakoze ubuherutse narayibonye yego interview nayiravye itangura yaranavuze yuko ashaka kuntuka yego ariko Jesse ntukana kweri Joel nkamwandikira bite sava yandirimbo gute hamwe akanyishura handi akaguma yihoreye ama discussion ndayafise yego ukora vyumva hama rero ikintu cyagiye kumbabaza cyane nuko lo 21 August niho Monna yagize yashize out indirimbo yiwe soir yego entre temps mu gitondo Joel nari namwandikiye ndamubaza ati yandirimbo yanje gute wayihejeje ku mugoroba cyambona only one yagize iki yagiye hanze ico kintu cyaciye kimbabaza cyane wari waramurisha amafaranga nari nishyuye amafaranga hafi yayo muri studio si Joel nishyuye muri Kuza Music okay amafaranga barashoboye kuyagusubiza no ne baransubiza bigenda gute nababwiye nze gukora indirimbo ya kabiri ndabonana na nyene studio n'ubu baguma ntibanyishura bikaba cyanga ariko jewe kubera ndi Rastaman nahisemo kuyabahebera none nigiye kintu ubwira Joel muri uyu mwanya kintu cyambere cyo nomubwira nimba abandanije uko vyo producte ntafuma bihebe yivugiza ga piano mu vy'amakaraoke ivyo kubera kuba producteur bisabwa ube umuntu premier afise umutima wo gukunda umuziki akunda abaririmbyi hamuga cyo umuntu ari serie kubera ivyo ntiwo bikorora umuntu ari serie icyo no muhanura nk'umupeti ariko arakura kuba n'umupeti mushasha muri production anabikorana neza idayo nuko gusa umva yaradekonye je wanje ko nabikora neza yego Kuku guys abakunzi ba Magic Channel ababoss bacu abashiri bacu twizere ko mumeze neza twebwe muri Magic Channel na mahoro cyane kuri Mikonike Litatiana so narinze kurandira ngo ndababwira ibintu vyinshi ikiganiro cy'uyu munsi cerekeye uvuga ko cerekeye indirimbo ya Monna Walda sinzi ko mwibuka interview twakoranye na Monna Walda iheruka turashobora kumubaza ati ko twumvise habaye akajagari harabinduru nyinshi kuvyerekeye indirimbo yawe harabavuga ko indirimbo atari iwawe ari umusore yitwa Gitare nawe aratubwira ati indirimbo ni yanje ama parole byose nje navyanditse hama rero uyu munsi twaba twagiriwe ubuntu bwo guhura na Gitare araza kwivuga nawe nyene nubwo ndamuvuza ubwa twagiriwe ubuntu bwo guhura nawe agira dusigurire vyinshi kuvyerekeye indirimbo ya Monna vyinshi kuvyerekeye producer n'ibindi vyose biri autour y'indirimbo ya Only One so mugumane natwe kugira dushobore kumenya ukuri karibu cyane merci kunyakira murakoze umeze neza cyane gose meze bon okay reka ndaguikaze mu Magic Channel hama unatwibwire ubwira ababone bacu uriyo ku mazina banyita Gitare LANDRY abantu basanzwe banzi ndi umuntu akora umuziki kuva kera kandi umuntu abikunda cyane cyane gose nimwumve ndi umuntu akunda umuziki cyane yego watanguye gukora umuziki kuva ryari umuziki natanguye kuwukora kera cyane kubera natanguye kuririmba 2004 nkiri umwana mutoya ndakura mbandanya nkunda kuririmba umunsi wa mbere njya muri studio c'était en 2010 yego muri MA kwa Miri Pro nyuma ndabandanya gushika n'ubu nkikora umuziki yego courage cyane merci so Gitare uyu munsi twashoboye kuronka muri Magic Channel la fois passée twarakoranye ikiganiro na Monna yego no avant yuko dukorana ikiganiro na Monna hariho ikiganiro twari twakoze avant c'umuziki turavuga ati indirimbo Monna iraryoshe urabona nyene turayipromotinga yego hama abantu benshi cyane mu makommentaire baravuga ngo iyo ndirimbo si ya Monna iyo ndirimbo ni ya Gitare iyo ndirimbo si we yayanditse iyo ndirimbo turabizi ko ari ngo yayivye ewana amakommentaire araba menshi cyane après turaronka Monna turamubaza nawe nyene ati ko twumvise iyo ndirimbo atari wawe bimeze gute Monna Walda yashoye kutubwira ati indirimbo ni jewe nayanditse amajambo ni je nayanditse atubwira ati nabamfashije n'aba artiste bagenzi banje harimo B-Face harimo Dramati hama havuga ati rero jewe indirimbo ko atari wanje ivyo ntavyo nzi kuko je narayanditse arananyereka yanyumvishije audio ivyo mwavuganye ngo ego so jewe nka jewe ntase shobora guhagararira umuntu niyo mpamvu naguhaye ikazi uyu munsi kugira ngo ushobore kuduha umuco kuri ivyo bintu
indirimbo ni ya Monna si ya Monna. kandi merci kuntumira cause the last intuzenya interview mwakoze ubuherutse narayibonye Yego. interview nayiravye itangura yaranavuze yuko ashaka kuntuka yego ariko Jesse ntukana kweri bon interview nayiravye nca ndasubira inyuma ndabana discussion twagiraniye na producteur nico kintu cyatumye nzu no munsi kugira ntanga ukuri Yego. donc indirimbo je natanguye kuyikora haraheze amezi arenga 6 muri studio ndagenda muri Kuza Music baranyakira ndishura hafi y'amafaranga yo muri studio ndatangura ndakorana na producteur Kuza Music ndabibutse yuko yego Kuza Music producer waho ni Joel okay hama turakorana na Joel ndamwumvisha style nshaka kugira iki gukora kubera ndi muhira narifise idée ya style nshaka gukora turaheza turakora ndaririmba aranyaregistra n'izina ry'indirimbo yitwa Only One nyene titre y'indirimbo yindi nyene turaheza guhera ico gihe Joel nkamwandikira bite sava ya ndirimbo gute hamwe kanyishura handi akaguma yihoreye mu discussion ndayafise ukora vyumva hama rero ikintu cyagiye kumbabaza cyane nuko lo 21 August niho Monna yagize yashize out indirimbo yiwe soir entre temps mu gitondo Joel nawe namwandikiye ndamubaza ati ya ndirimbo yanje gute wayihejeje ku mugoroba cyambona Only One yagize iki yagiye hanze ico kintu cyaciye kimbabaza cyane cyo ndandikira nyene ugira utoramera muri Kuza Music andi mwag ndamubwira ati kuki ibintu byagenze kuno wonye indirimbo igakiza ari Only One style compa iki byose yego si Jesse nanditse kujya ariko creation ya melody vyose je ndiyize muri emission nce ndabona mwamubajije caravuga ngo urumva ngo LANDRY ngo yashatse ngo ibintu ngo vyo kumenyekana entre temps mubwira yuko ndakuze muri musique mu myaka yo muziki ndayimaze mumva sino bashatse kumenyekana ubu byarambabaje ndamwandikira aranyishura arambwira ngo nawe ngo vyoba ngo yo bari producteur arandukira ama video iki ndavuga ati okay it's fine je kubera je ndizi kuri melody ndi 4 ndavuga ati hake nta nakimwe nzokrea n'izindi melody ndazisohora ariko ubu nagiye gutanga ukuri kugira ngo abantu abafana biwanje baramaze kuyumviriza muri group yiwanje ni nabo bagize commentaire kuri bijya vy'ijya ndirimbo waruvuze ngo indirimbo titre yari Only One wawe wari wamaze kwandika titre wari wamaze gukompoza n'amapapuro yawe okay so ni gute titre yawe Only One yagiye guhura niya Monna Walda nawe nyene agatora titre ya Only One style ya indi nyene compa entre temps nuze Monna yaravuze ati jewe nibaza yuko ko bari kuntu compa zose usanga zifite akantu ko gusa no rero sinzi kuko jewe yaranyumvishije audio y'ijya ndirimbo yawe aratwumvisha ngaha twari muri studio twese tubaza ati none iyo ndirimbo mwe mwumva bisa na Only One yiwanje jewe singira mpagararire Monna canke wewe je shaka kumenya ukuri n'ababone bacu bamenye ukuri okay yabumvishije ijya entre nanje ndabumvisha style y'indirimbo ego twakoranye na Joel none ndakubaze LANDRY wewe kuri wewe ubona yuko ikosa ryo bajyabaye rya Monna ikosa ryabaye ry'umuproducer vyagenze gute mbega umuproducer we wari wamaze kumuriha indirimbo yawe jewe kwice kibazo mbagije ikosa si rya Monna kubera Monna n'umu artiste nkuko nubu nogenda muri studio nkagenda bagaca nsangayo hari akamelody kanaka kagiye gukogwa nkaca ndagakorerako ntazi ko ari ubundi muririmbye yayizanye ari we yazanye idea yo melody kurantaho Monna nakosa afise nkuko yabivuze muri emission kandi ari right ari arashobora kugenda nkuno musa arashobora kugenda muri studio yindi agasanga yo melody arashobora kuyikorera biratahuritse ni nkuko woguri telefone utaziko yindi c'est ça ouais voilà donc ikosa ni rya producer cyane wari waramurisha amafaranga nari nishyuye amafaranga hafi yayo muri studio si Joel nishyuye muri Kuza Music okay amafaranga barashoboye kuyagusubiza no ne baransubiza bigenda gute nababwiye nze gukora indirimbo ya kabiri ndabona na nyene studio n'ubu baguma ntibanyishura bikaba cyanga ariko jewe kubera ndi Rastaman nahisemo kuyabahebera wibaza yuko ivyo bintu iyo haza kuba ari umu artiste asanzwe azwi gose amaze kugera ku ntambwe genre sinzi ukuntu bivuga amaze basi kumenyekana amaze gukora indirimbo nyinshi amaze gukora
ndavuze ukuntu ndabivuga kuko sinibisigura ngo wewe ntukora nshatse kuvuga basi baba artiste bamaze ari kumenyekana famous azwi cyane yego gose voilà iyo bari uyo mu artiste wibaza ko producer ari kumukorera ivyo yagukoreye wewe yari kubimukorera gusa je kubera Jendi Rasta naho dufate yo itwara kubera ndazi ndakreya nije ndashobora gukreya melody ryoshe gusumba ijya ariko ari uwundi muntu yumve yuko ari karonona taraza abantu batandukanye yumve ko umuririmbyi imbere yuko aza muri studio agira effort nyinshi ndibaza yaba ari uwundi muririmbyi akunda kumenyekana cyane kari kuba kajagari bari gushwana nta muntu yoheba amahera yiwe yoheba melody yiwe kubera ko uyu munsi wewe udashaka guhagararira akazi wakoze kugira ngo gashobore guhabwa agaciro I'm a Rasta man ya uri umurasta mugabo ifo quand même kudefenda akazi kiwawe naravuganye na nyene studio turavugana arambwira uzoze ukora indi ndirimbo ndarinda kuza kuyikora kwa marandevous ndabura ariko je ko yankunda peace and love mbonye umeze uko ndabireka nkaca ngorana n'ubundi ubu ndafise andi ma projet mu yandi ma studio ndiko ndakora none nigiye kintu ubwira Joel muri uyu mwanya kintu cyambere cyo no mubwira nimba abandanije uko vyo producteur nafuma bihebe yivugiza ga piano mu vy'amakaraoke ivyo kubera kuba producteur bisabwa ube umuntu premièrement afise umutima wo gukunda umuziki akunda abaririmbyi hamuga cy'umuntu ari serie kubera ivyo ntiwo bikorora umuntu ari serie kubera azohara no mu bindi bintu bitandukanye no quand même jewe numva ivyo bintu nimba ari ukuri ni ibintu biteye isoni kubera abantu barakora akazi ndibaza hari amajoro waraye kugira ushobore kugera kuri ivyo bintu bivuga arabizi gasha voilà donc guca ufata akazi kundi muntu ukagagurisha ku yundi mu artiste akoreye ku kazi kiwawe kuri yashu yawe wabize ni ibintu bitumvikana kandi ni ibintu bidakogwa je nibaza yuko quand même il faut yuko uhagararira igikorwa cawe même si wowe ukunda amahoro me nakazi kawe utagahagarariye ejo ushobora kuja ahandi bikagenda uko nyene canke akabandanya akora ivyo wamukoreye akabikorera abandi je arashobora kuba yarabinkoreye akabona ndi Rastaman ariko arabanda azodekonera muri musique natwe badekonera mw'ivyo akabadekonera mu bindi bakamuharira gico no muhanura nk'umupeti ariko arakura kubana umupeti mushasha muri production arabikorana neza d'ailleurs nuko gusa urumva yaradekonye je wanje ko nabikora neza ufashe Joel na producer Cody the magic ubona ni umuntu wahe akora neza kuba waruvuze ngo Joel ntanabikora neza Cody the magic no kubwira yuko ari papa wa Joel mu buryo bwa production kubera Joel ni umupianiste Cody the magic niwe yamwigishije byose ku bantu bazi n'umuziki Cody the magic n'undi muntu kweri Cody the magic aravuza piano aravuza bass aravuza gitari ni nuwa kera afise no gutwi kumva cyane gusumba kwa Joel numva Cody the magic ni indi level kweri none ufise gahunda yahe kubandanya mu muziki umuziki ndafise indi projet nyinshi ndiko ndakora na producteur batandukanye ndafise n'indirimbo iri kwa Cody the magic yego nzokorerayo namwishuye amafaranga ndafise indirimbo iri kwa Gigabet abona bose kandi nabagenzi biyo gusaba mukuriye mu muziki haro nabandi ya producteur benshi tuzokorana wari wavuze ngo mwari mwakoranye na Joel mu ntuzi ama conversation wari wanyeretse mwavuganye nabonye hari ibindi bikorwa wari wamweretse washaka gukora bega ivyo bikorwa mwamwarabishitseko oya je maze kubona nkori ako kantu yansa mata na wundi mwerera naciendeka naciemeko dusubiye gato inyuma ku ndirimbo ya Only One ya Monna tumubaza muri interview yashoye kutubwira yuko indirimbo niwe yayanditse kandi yafashijwe n'abandi ba artiste harimo Bface harimo na Dramati twashaka utubwire bega ivyo bintu wowe uvyumva gute ubonye umaze no kubona nibimaze iminsi biba hagati ya Dramati na Bface kandi bivuye nyene hariya kwa Joel muri irya production yabo ivyo bintu wowe ubivuga kwiki iyo fuite yabaye y'indirimbo yawe baza ko yoba yaravuye kuki
bonje nk'umuririmbyi ibintu byose ndavyanaliza nkabiraba ugiye kuraba only one kuba yavuze ko abamufashije ari B-Face na Dramati pour le moment nkaca ndaba ibibazo bihari mu ndirimbo ya Dramati na B-Face kandi ari bavuga ngo nibo bamufashije kwandika gute none Joel yoba yaramenye yuko Dramati agiye gukora iyindi ndirimbo Dramati ndamukunda is my brother na B-Face ndamukunda is my brother gute yoba yaramenye yuko Dramati agiye gukora iyindi ndirimbo ntabimenyeshe B-Face before none abo bantu gute Joel ari we yoba yaranyononeye igikorwa cy'iwanje entretien ico gikorwa cyakoze agaca bari waconone gute atahamagara ati Drama B-Face ingo ndababwira uyu nye yambwiye ko ashaka kongera gukora indirimbo ya ndirimbo mwakora rabwongene bigenda uko nuko gisigura mu producteur urumva ko harimo akantu kumutima utari mwiza tukiraho jewe ibintu by'aba producteur sindabitahura gose akazi kabona ibiki vyose nakazi ko mu producteur ko kuvuga ati reka ujya mu artiste ndamuhamagaye ndamumenyeshe ko undi ama artiste bakoranye kuri labo yakoze indi ndirimbo canke we abona gusa baza ati ewana ndashaka dukora uko we yakira nagira yakira amaproposition indirimbo mu kuyikora hajamo creation z'abantu babiri ego nje nk'ubu ndashobora gutumira umuririmbyi ati uzoze dukora n'indirimbo ako nigisigura yuko iyo ndirimbo uwo muririmbyi atazozana amayide wumve effort umuririmbyi azanye zirafise valeur yo gusumba 2 millions ndashobora gutumira umuririmbyi je nkari indirimbo nkayishura 1 million muri studio umuririmbyi agashiramo ama-ide afise agaciro k'imiliyoni 50 none gute boca bayitandukanye ujya muririmbyi atabanje kubimenya ni cya kintu nyine cyo guha agaciro gake umuririmbyi yaje muri studio cibitaho ego donc nuguha agaciro gako umuririmbyi yaje muri studio ni manque ya professionnalisme kuko ivyo byose biri mu bintu dushobora kuvuga uyu munsi kugira ngo n'abandi bantu bamenyereho sivyo bamenyereho nabo ntibaje bagende bakoregwe vya bintu nyene canke peut-être bifise izindi siguro tutamenye reka twizere yuko Joel nawe azoza kwisigura azoza kuduha umuco je imyaka maze mu muziki ndibaza ko ivyo bintu bitoba vyemewe beka ivyo bintu ntibihanwa n'amategeko biranwa n'amategeko kubera ndakubwire hariho umuririmbyi naciye nsubiza inyuma aheruka gukora emission avuga ko yari yakoranye indirimbo na B-Face uyu Fabrice agira ibintu vyo kubaka amazu yego yaravuze ko yari yakoranye indirimbo na B-Face ako B-Face before yuko ayisohora Fabrice yaraje aramubwiye ati mushobora kunkuriramwo yamajwe si B-Face yavuze ngo Fabrice niwe yavyisabiye Fabrice niwe yavuze ati kubera akazi ngiye gukora nikajanye n'ivyo shaka ko mwankuriramwo numva ari nako byari kugenda ku iyo ndirimbo ya B-Face na Dramati kubera B-Face na Dramati na ba brother genda bazi Drama yari kubwira B-Face ati ngo hama B-Face akavuga ati okay je ndumva ku bwanje mu gihe wumvise yuko bitojyoha turi kumwe akavamwe ariko si umu producteur yari kuvuga ati ngo je nkorana n'ikindi gikorwa Dramati is my brother more than B-Face ko nk'umuntu ari proche ya Dramati na B-Face bose kuko hari abantu ku ma réseaux sociaux bavuga ati iyo ni stratégie bariko barakoresha kugira ngo indirimbo bazoyisohore abantu bose bayiteza amaso kugira ngo bize bigira induru nyinshi kurusha ati yo ni strategie ni bad buzz ariko baragira kugira ngo ya ndirimbo yabo niyasohoka ize igire success irenze sivyo none wewe uyu munsi tubwiye kuri proche ya Dramati uri proche ya B-Face ivyo bintu vyo bari ivyo canke koko bari mu matati je ndabibona ko bari nko kudatahura level umuririmbyi afise kutamenya urugezo ugezeko donc umbwiye ngo Daju kambwira abandi ba Metro Games kambwira ngo ivyo bariko barakora ngo kubera ko batabikora banzura emiriye barimwo ucurana miriye abarimwo uraba umuziki wabo ugeze hehe n'umuziki w'ino ugeze hehe kubera mu Faransa biroshe kuza kugira ko kabeze abantu bakagutahura nyuma ako mu Burundi urashobora kukagira ntibagutahure abantu bikazorangira tugumanye vya bindi nyene twakiriye mu mutwe ati ba bantu barankana ahubwo tukakubona nk'umutima mubi naho uzogerageza kutugarura ngo mwarabaye aba brothers tuzovuga ati oya mumeze ukunuku urumva niba banze bamenye kwanza miriye barimo kuko kandi nibaza ko harimo n'ukono na brand
y'umuziki wabo ati kubera uravye nk'abafana ba B-Face muri uyu mwanya ntibariko baramufana Dramati kuko uravye amakomantere menshi ku biganiro byinshi biriko biraba vyerekeye iyo beef usanga mu makomantere avuga ngo muhanure Dramati aracari muto ibintu ariko arazana urumva amakomantere menshi ari negative ariko aja ku ruhande rwa Dramati donc nibaza yuko nkuko wabivuze nyene nkamwe yoba ari strategie ko barakoresha barabe ukundi kuntu bazikoresha kubera harimo konona ama brand yabo cyane gose cyane so reka dusubire kandi gato kuri only one tugira ko tunaheraheza akabazo ka nyuma bari bavuze yuko Mona abamufashije kwandika indirimbo nawe arabagenzi bawe kandi nawe akaba yaravuze ati ujya ari karondera buzz ashaka kumenyekana ico kintu ukivuga ku iki mu gihe uzi yuko deja nabo bamufashije muzinanye kuva kera kandi mumaze no gukorana bonje novuga no kudatahura nyene kunye ntanzi ntaratahura basi nyene kwibwiyo ndirimbo cause B-Face ni Rastaman kera nyuma y'imyaka 10 ndibaza Mona ntiyari bwaje muri studio yarakoze remix indirimbo yiwanje bitambega ariko umwe no bitagateka arandwa Dramati is my brother ndamukunda cyane indirimbo ziwe yatanguye gukora twarajana muri studio ndamukunda cyane arabizi ni brother kweli okay so none duhera heje tuvuga iki indirimbo ni ya Mona indirimbo ni wawe kuko biragoye gutahura kuko umuntu avuga ati je indirimbo ni wanje uko nje nayo je novuga naho natukana novuga mu kirundi aramugana bavuga ngo agatwawe nibwa bagiriki bagira baraheba nukuri baraheba none ngire gutega muntu wima indirimbo yaragiye gutwagwa none ngire gute abafanzi biwanje bagiye muri commentaire barandika ibintu kubera bari bababaye barazi how much mfata umwanya mu kwandika how much create melody abafana biwanje barabizi guca babona igikorwa cyasohotse ku mugoroba mu gitondo bari babizi ko ndiko ndacishuza byarabababaje ariko nta na kimwe izo ziri nyuma nizo nziza gusomba irya ndirimbo yatwaye nabishaka zoze ndamuha izindi ndirimbo nyinshi Mona uraba wumva uragenda umusaba izindi ndirimbo aguhe nyinshi amamelodi kwene menshi aryoshe gusomba irya vraiment okay urakoze cyane urakoze cyane kubona waje ukatanga umuco urakoze cyane kubona wavuze ibikorwa byawe kubona wana shoboye guha bavuga gasopo cyane ego gasopo nayihaye predicteur voilà gasopo oya hari ikindi kinashaka kuvuga genre kuba wa prevenya abantu bavuga gute kuba okay ukatubivuka nyene kuba prevenya abandi bantu baba bashaka kuja gukora indirimbo bamenye ibibi birimwo nje abazoje gukorera je kujya muhungu je ndabona mu ruhombe kweri mwe mwumve hari mwibazo vya code nijya yiwanje yatwawe nibazo muzoja yo gutega baje urakoze cyane nani merci nangu mwakoze oya nitwohereza ngabantu twe kwanza akapera twumva kaje kawe kwanza okay ego ndabarimbe ko ndirimbo yiwanje yego yushaka yose hari giugira ukunda mwibanga mu mutima wamubona ugatwarwa ariko ukawumutinya umengo nije ko ari imbira ukura cengira amasoni haguma ndaba muri position so nantu urakoze cyane kandi karibu kandi muri Magic Channel nongera nsaba n'ababone ba Magic Channel mushigikire abantu basanze abafana biwe mukomeze kumushigikira twese dushigikiranire abafana biwe nabo mubandanye mu mufana gose mu muhinguvu mumushigikira hama nibaze yuko Joel nawe turagukeneye uzitubwira ukuri kuko c'est pas normal ivyo bintu c'est pas normal du tout so abakunzi ba Magic Channel twizere ko mwagiye n'iki kiganiro tuzosubira naho ubutaha bizumi